ni hafi igihe cy'isaha 5 mu gikungu ku musozi wa Siyoni ni muri komine ya Ntahangwa ni naho hatunganijwe kubera ikoraniro kaminuza ryo gutora umukandida mu mugambwe SNL. Ni nico gihe nyene mu mugambwe SNL bahimbaje umwaka bemerewe gukorera ku mugaragaro. Imbere yuko batora umukandida babanje gusenga. Aha rero amadini atatu yose akaba yaraserukiwe. Databuja Segaba w'amahanga n'ubu nyene turaje imbere y'inyonga zawe. Reka turengukane amashimwe menshi kubwira ihanga databuja ryakoraniye ngaha. Turashaka yuko igihugu cy'u Burundi kiba igihugu ciza, igihugu c'uko umwe wese waremye abaho nk'umwana w'Imana. Egome abarundi bagira bati hakuba imbwa woba imva. Ntidushaka kuba imbwa, dushaka kuba abantu bazima. Rahmanir Rahim. Qul Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ewe Mwenyezi Mungu, tunakuomba bariki kikao hichi kiwe cha kheri. Mjalie kiongozi wetu wa chama SNL Agathon Rwasa, umpe nguvu kama ulivyompa Musa kumuondoa na kuwajalia watu wa Israeli kufanikisha ndani ya ulimwengu huyu. Bavuye baririmba ururimbo ruhagiza umugambwe wabo SNL. Ibirori bigizwe n'intambo zitandukanye byakurikiye. Agatorwasa turamwemeje afisiki kumiro kubarundi sinzi ube Mukanya abamenyesha amakuru hamwe n'abatumire bataramuwe kuko hagira haba inama yo gutora umukandida azoserukira umugambwe SNL mu kwitoza ku ntebe y'umukuru w'igihugu mu matora yimirije. Bakiri mu nama yo gutora umukandida abanywanyi b'umugambwe SNL bari hanze wamenga bari bamaze kurota umukandida. Inama iheze umukandida yahavuye ashikirizwa. Bimaze guca hirya no hino amategeko agenga umugambwe vyagenye nyakubahwa Honorable Agathon Rwasa. Amashi quelle engouement, quel amour, quelle sympathie, notre candidat du bas peuple, Honorable Agathon Rwasa. Rwasa Agathon yahavuye yashikiriza ijambo abari aho. Kuri uyu munsi ugira 16 ukwezi kwa Ruhuma umwaka w'2020 umugambwe SNL
uragize iyindi ntambwe mu kwisuganya ukagaragariza abarundi n'amakungu ishaka ritajegajega ryo kuja mu ihiganwa ry'amatora kugira ngo uzoshobore kuronsa Uburundi indongozi zishoboye guhindura ibintu gutyo igihugu cacu cisubiza iteka kandi gisubire kigira ijambo. Mboneyeho rero n'akaryo keza ko gukengurukira by'umwihariko abitavye bino bikorwa by'iri koraniro ridasanzwe bampisemwo mu bandi ngo mu matora y'umukuru w'igihugu nzobe mpagarariye umugambwe CNL. Amashyi banyakubahwa mwese, naho muri kamere kayo ihiganwa ry'amatora atari iryo guhezanyayo, byaragaragaye yuko mu gihugu cacu bifatwa ukundi nkako iyo abatware bitiranije demokarasi no gutsinda amatora gusa naho yoba yibwe bituma igihugu gitwarwa nabi maze kikamamwo uruhagarara rukomoka ku karenganyo, ubugunge, agahodoro, kudatwarira bose, ingendo y'umwana n'ikinondo n'ibindi bisa n'ibyo. Mu gihe rero twimirije amatora biratangaje kumva hari abavuga yuko hoba hari abiyumviye yuko kuyiba ari byo bibereye aho kurondera ko abarundi bova mu bihe bigoye igihugu cacu kirimo. Ico twobwira mwene abo bantu rero kumbure batinya ivyohinduka mu buryo bwo gutunganya neza iby'igihugu nuko abarundi n'abarundikazi batazobemerera gushika ku ntumbero nk'iyo isuzuguritse kandi yonasuzuguza igihugu cacu. Banyakubahwa mwese, inyuma y'iri koraniro kaminuza ridasanzwe ry'umugambwe wacu tugiye kwinjira nyezina mu ihiganwa ry'amatora. Ivyo tuzobikora mu gushikiriza abarundi n'abarundi bo mu mihingo yose imigambi twizeye ko yodushoboza twese hamwe gushayura ubu Burundi bwacu. Abiyumvira ingimba cyo kimwe n'ababoshwe n'amacakubiri yo muri kahise nibateshwe bate, kuko igihugu cacu ntigikeneye ingufu zo gusambura no kwica, ahubwo gikeneye ingufu zishizwe hamwe mu bumwe n'urukundo kugira cubakirwe ku mushinge w'amahoro gutyo iterambere rirama kandi rya bose rishinga imizi koko. Umwe wese arakwiye kandi ategerezwa kumenya ko atawaremewe kugirirwa nabi canke kubaho nabi. Nta n'uwaremewe gutotezwa, gusuzugurwa, kurenganywa nk'uko atanuba ufise uburenganzira bwo kugirira nabi abandi. N'ijambo ry'Imana riratubwira ko ico twifuza ko abandi batugirira arico natwe dukwiye kubagirira. Umurundi wese yipfuza kubaho neza no kwidegemvya. Intwaro rero harageze ko ico arico coyiraza ishinga. Reka rero tuje mu matora kandi abiyumvira ko bahambaye tubasabe baze bubahirize ico abarundi bazoba bashinze, kuko ijwi ry'itwaza ngabo ringana n'iry'umushikiranganji, rikangana n'iry'umushomeri, rikangana n'iry'umwungere canke iry'umwirimizi. Kugira ngo amahoro ntaba yo kumunwa gusa, ni ngombwa buri muntu yubahwe kandi yubahirizwe mu burenganzira bwiwe. Imvugo z'agasuzuguro no kwitiranya abantu n'ibintu canke n'ibikoko zitegerezwa kwihanikiririzwa no guhanwa
kuko abantu bose bavuka kimwe kandi bategerezwa kungana imbere y'amategeko. None rero reka ntera kamo abatware barazwi ishinga no kwiyumva nk'abasuku b'abanyagihugu, bavavanure n'ingendo yo kuremereza abatwagwa ingingo rimwe na rimwe usanga mbere ziteye kubiri n'amabwirizwa n'amategeko asanzwe agenga igihugu cacu. Nongere ndabasabe kutigira sindabibazwa imburakimazi ziriko ziradusamburira, ziduturirira canke zitwononera ingoro hirya no hino mu gihugu. Iyo turiko dukorerwa ayo mabi yose, aho binashika inyankamugayo zigahohoterwa no kwicwa zikicwa, ubutungane bwategerezwa gutunganiriza abarundi ataho buhengamiye. Birabugora gutumbereza intahe, kenshi na kenshi mugata mu mvuto abahohotewe aho guhasha inkorabara. Wobinkundira nobibutsa ko ijambo ry'Imana mu gitabo c'imigani mu gice ca 14:34 ritugira riti ubutungane butera iteka igihe amakungu, ariko igicumuro ni iceyi ku bihugu. Banyakubahwa mwese, imbere yuko subiza ijambo abarintije, hari icyo nagomba kubasaba no gusaba abarundi bose mu butandukane bwacu. Tugiye kuzohava dushwara imihingo yose kwamamaza imigabo n'imigambi yacu kugira ngo niyabanyura abarundi bayihunda amajwi. Ibyo bikorwa bizoba mu rushana igihe haba ubunyerere hirya no hino. Ico nashaka gusaba rero si kindi, nuko abarundi twese twokwifatanya mu gusibura amabarabara y'imigenderanire mu bikorwa rusange, tukabikora tutavyitiranya n'imigambwe canke ibindi bidutandukanya kandi bitari bikwiye kudutandukanya. Kira noneho n'ibyo gutandukanya ntibikadutatanye. Nta byinshi rero nari kwize mvuga kiretse kubashimira ku iteka mu nteye, ku mwizero mwanyeretse, nkashimira abaduteye iteka mu kwitabira ubutumire bw'uru rubanza twari dufise, nkarangiza ndabipfuriza ubugira kandi umwaka mwiza muhire. Imana ibahezagire kandi tuzigamire Uburundi. Murakoze. haciye hakurikirwa kumukeza no kumuha utuganuke dutandukanye. Kizigenza wacu note candidat du parti CNL hageze umwanya wo kumufelicita. Felicitation. Hageze umwanya yuko Kizigenza wacu bamukeza.
nk'igihe cy'isaha 9 ibirori byo gutora umukandida byari biheze bamwe mu batumire baca batangura gutaha ariko hari abasigaye bifatanije n'abanywanyi b'umugambwe CNL mu guhimbaza umwaka uheze bemerewe gukora ku mugaragaro. Igihugu cyose turamwemeje